gafatiye ku myidogo twumva mu abenegihugu mu buryo butandukanye, aho hari abatubwira bati twebwe batwimye umwavu twarihiye canke batwankeye kuvoma ngo tuterekanye urupapuro bwerekana ko twiyandikishije. Hari n'abasitanteri batangiye gufata ingingo bagira bati ubutazo kwerekana agapapuro mu ikomine ndongoye ntaca azobaza mu ikomine. Mbega intumbero yoba yatanzwe na CENI, iteko rigenga amatora rivuga iki, vyoba bimeze gute? Ubutegetsi bwose burafise ingene buhimiriza abenegihugu kwitaba igikorwa iki canke kiriya. Kubakoroni bo barakubita n'ikimoko. Abenegihugu barafise uburenganzira, nivyo barafise nivyo basabwa. Leta yari basabye ko bitaba amatora, sikosa. Sikosa. Mucumve, je nagize droit de l'homme, ndazi ivyo ndiko ndavuga. Kandi amajambo ndiko ndayapima. Abenegihugu barafise uburenganzira, ico bita droit, barafise nico basabwa, ico bita devoir. Leta rifashe ingingo yuko isavye umwenegihugu kuja kwiyandikisha, sikosa. Ibi ndiko ndababwira ngomba ko n'abenegihugu bavyumva, si nkuru. Leta irafise uburenganzira bwo gufata ingingo yo guhimiriza abenegihugu kwitaba igikorwa iki canke kiriya n'uburenganzira. Kirangamisi ngo kijaniranya kitihuta, reka rero ababatumye babumva inyishu ndabahaye muze kuyabampera. We urubatse, nagira ndakubaze, umunsi uja gukwa warakoye? Ego, uri umukwe mwiza wakoye. None wagiye kuresha umunsi w'ugukwa? Ibi ndiko ndabaza birakomeye. We urubatse, warakoye, umunsi gukwa niho waresha? Urakoze. Mu gihe bitaragaragara yuko uwitwa umunyamahanga afise karanga muntu n'umurundi, mu gihe bitaragaragara, vyagaragaye arahanwa. Bubahwa abakomiseri dusangiye imirimo, bubahwa bamenyesha makuru mwatwitavye, bubahwa bakozi ba CENI, imbere ya vyose mu nkundire dukengurukira Imana mushobora vyose yadushikanye kuri uno munsi turi bazima. Mu nkundire kandi ndabakengurukire kubona mwabangutse kwitaba akamo twabateye, mukaba mwatwitavye muri benshi kugira ngo tubamenyeshe aho igikorwa cyandikwa ry'abazotora mu mwaka wa 2025 kigeze, kuva gitanguye ku igenekerezo rya 22 gitugutu mu mwaka wa 2024. Nk'uko mubizi, igikorwa cyandikwa ry'abarundi bazokwitaba amatora yo mu mwaka wa 2025 haba mu gihugu hagati no hanze y'igihugu, mu buserukizi bw'u Burundi, mu makungu, hamwe no mu basirikare bari mu butumwa bwo kugarukana amahoro n'umutekano mu bihugu byo hanze, cyaratanguye kuva ku igenekerezo rya 22 gitugutu umwaka w'2024. Kikaba kizosozerwa ku igenekerezo rya 31 gitugutu umwaka wa 2024 igihe cy'isaha 11:30 zo ku mugoroba. Vyumvikana neza ko tugeze ku munsi ugira 4 kuva ico gikorwa gitanguye. Igitigiri tumaze kuronka c'abamaze kwiyandikisha mu gihugu hagati kugeza ku igenekerezo rya 24 gitugutu umwaka wa 2024, nukuvuga inyuma y'imisi 3 iyandikwa ritanguye, abamaze kwiyandikisha bangana n'umuriyoni 1,742 n'umwe. Nukuvuga ni bice hafi 29 kwijana dufatiye ku bantu twiteze ko bashobora kuzokwitaba iryo yandikwa. Iyandikwa ry'abazotora mu mwaka wa 2025 ku ntara ibitigiri vyifashe uku gukurikira gushikejo. Ivyo uyu munsi ntibirimo. Mu ntara ya Gitega gushikejo hari amaze kwiyandikisha abantu bangana n'ibihumbi 482 n'amajana 880.
mu ntara ya Butanyerera gushika ejo hari hamaze kwiyandikisha abantu bangana ibihumbi 423 n'amajana 961. Mu ntara ya Bujumbura hari hamaze kwiyandikisha abantu bangana ibihumbi 354 n'amajana 581. Mu ntara ya Buhumuza abari bamaze kwiyandikisha gushika ejo bangana n'ibihumbi 274 n'amajana 913. Mu ntara ya Burunga bangana n'ibihumbi 205 n'amajana 776. Ibiharuro vy'abamaze kwiyandikisha hanze y'igihugu tukaba tubirindiriye ico gikorwa kirangiye kuko bitoroshe kuronka ivyo bitigiri ku munsi. Umugwi CENI urakeje abarundi bamaze kwitabira ico gikorwa uhereye kuri nyene icubahiro umukuru w'igihugu n'umutambukanyi wiwe hamwe n'izindi ndongozi nkuru zo mu gihugu. Aha twovuga urongoye inama nshingamateka, nkenguzamateka hamwe n'icegera c'umukuru w'igihugu biyandikishije ku munsi wa mbere ico gikorwa gitanguye. Tukaba tubakengurukiye cyane kuri ako karoro keza batanze mu kudutera n'intege muri ico gikorwa. Umugwi CENI ugahamagarira abasigaye bakwije ibisabwa kwiyandikisha iryo sango ntiribarengane. Umugwi CENI uboneyeho akaryo ko kwibutsa abarundi ko gutora ari uburenganzira n'agateka kuri uwo wese akwije ibisabwa, ko ari nk'itegeko kuri uwo wese arajwe ishinga n'akazoza keza k'igihugu camwibarutse. Dusavye abakozi bariko barandika abenegihugu kutadebukirwa kandi ko bokorana umwete, ubupfasoni, ubwitonzi n'ubwira vyabaranze kuva batanguye ico gikorwa gihambaye igihugu cabashinze. Ubasavye kandi kubungabunga neza ibikoresho bafise kuko ari ivy'igihugu. Turibukije kandi ko uwo wese yiyandikishije ko ategerezwa kubika data kajya gapapuro bamuha atahana, ntagate kugwangara kuko ntigasubirizwa, nikazo kwerekana kugira ngo ashobore kuronka ikarata yiwe yitora. Urusansuma ruriko ruraba uno munsi niyandikwa ry'abakwije imyaka 18 n'irenga ngo bazotore bongere bitoze mu matora y'umwaka wa 2025. Abarundi bavutse imbere y'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka wa 2007 nabo nyene bararekuriwe kwiyandikisha kuko amatora yo muri ruheshi umwaka wa 2025 azogera bamaze gukwiza imyaka 18. Iyandikwa ryo mu gihugu hagati y'abazotora ribera mu bibanza vyategekanijwe n'umugwi CENI biri ku mitumba n'amakartie bigize igihugu c'u Burundi. Ivyo bibanza birazwi kuko twarabishikirije, nta kindi kibanza na kimwe kirekuriwe kuberamwo iryo yandikwa. Umugwi CENI uhamagarira abajejwe intwaro ku nzego zitandukanye guhimiriza abarundi bakwije ibisabwa kuja kwitabira ico gikorwa. Amashirahamwe atari make yarasavye kandi yararonkejwe uburenganzira bwo gukurikirana iyandikwa ry'abazotora mu mwaka wa 2025. Abamaze kuronswa impusha zo gukurikirana igikorwa cyandikwa mu gihugu cyose bangana na 91. 35 bo mugambwe CNL, 16 bo mwishirahamwe Onelope, 10 bo muri Sekab, 21 bo muri Akopa, n'umunani bo muri Aba. Tuboneyeho kubashimira kuko kurorera ico gikorwa biratuma integuro y'amatora yizigirwa kurusha. Iruhande yabo baronkejwe impusha zo gukurikirana ico gikorwa ku rwego rw'igihugu cyose, imigwi ijejwe amatora ku rwego rw'intara sepi ibandanyiha impusha abo bose bavyipfuza kandi babisavye. Umugwi w'igihugu wigenga ujejwe gutunganya amatora CENI usaba abarundi kutitiranya iyandikwa ririko riraba kino gihe na rusansuma iherutse kuba kuko si bimwe. Urusansuma rwabaye rwari rwerekeye iyandikwa ry'abenegihugu bose, uburaro, uburimyi n'ubworozi. Turangije dusubira gushimira abamenyesha makuru mwebwe mwatwitavye, abakozi bariko barakora igikorwa cyo kwandika abenegihugu bipfuza kuzotora nabo bose bariko baritanga
ngo ico gikorwa kigende neza. Murakoze, Imana ibampera umugisha. Akabazo kandi kambere gafatiye ku myidogo twumva mu bene gihugu mu burere butandukanye, aho hari abatubwira bati twebwe batwimye umwavu twarihiye canke batwankeye kuvoma ngo tuterekanye ubupapuro bwerekana ko twiyandikishije. Hari n'abasitanteri batamye gufata ingingo bagira bati ubutazo kwerekana agapapuro mu komine ndongoye ntaca azobaza mu komine. Mbega intumbero yaba yatanzwe na CENI, iteko rigenga amatora rivuga iki, byaba bimeze gute? Aka kabiri, birazwi ko mu Burundi hari abanyamahanga batari bake bafise karangamuntu z'u Burundi. Mbega umugwi mumbabarire gato, mbega abajeje kwandika batandukanya gute umurundi w'ukuri n'umurundi atari uw'ukuri? Hanyuma mu ntunge gatoya ncishemwe akabazo kerekeye ikirangamisi. Mumbabarire, hari abanyapolitike bagiye baturondera batubwira yuko ikirangamisi kiri mu tunenge ngo kimeze nk'ikibajaniranya mu gihe amatora azoba mu kwezi kwa gatanu kwa gatandatu, mva harashari amezi menshi. Bahagira bati nk'udufate Sebarundi atumye ko amatora ku itariki 7 hama itariki 9 z'ukwa 12 bwo nyine bagaca basaba gutanga amadosiye n'ivyankenerwa ati umwanya ni muto, ati ntivyoroshe kwegeranya izo ntonde zose n'uburyo busabwa narijya ngo atari buke. Nashaka kubaza rero kino kirangamisi ingene CENI igisigura gute mu gihe hasigaye amezi azoba ari 6 kugira amatora atangure. Hari n'abagira bati abakene kugira inani ntibazokoroherwa kubera ikirangamisi gisa n'ikibajaniranya. Itariki 7 Sebarundi yatumye ko hama 9 gutanga ivyangombwa bati bizogorana ko tugira inani. Mbega CENI hasigura gute? Canke mbega hoho kuva mu kwa 12 gushika mu kwa 5 kwa 6 abari ku ntonde bazwi amezi 6 yose, nta ngaruka bizogira kuri abo bantu bazo bari ku ntonde bazomara amezi 6 yose bazwi kuva mu kwa 12? Nutwa murakoze. Nitwa Bonisifa nibigira nkorera ikinyamakuru yaga. Ikibazo canje iyandikwa ririko riraba, mbega gushika ubu nta ntambamye muba mwarabonye mugira muti gushika ubu turabona intambamyizi i. Hanyuma iri yandikwa ribaye mu gihe haherutse kuba rusansuma nko mwanabivuze, ari nabwo go duha igitigiri c'abarundi uko bangana, ndetse abageze gutora bangana uku, bikaba vyonafashije muti abiyandikishije bangana uku, turavye abageze gutora mu bitigiri twabana rusansuma bangana gutya. Nimubona ko hari ico tuzohava duhomba nimba ibitigiri bizomenyeshwa ivyavuye muri rusansuma bitaraja habona? Murakoze. Reka ikibazo ca mbere cashikirijwe n'umumenyesha makuru wo muri BBC gahuryango avuga ngo hari imyidogo ngo abenegihugu batanga udupapuro twerekana ko baguze umwavu mbere yuko baronka baja kwiyandikisha. Oya, baze ngo babaza ko bafite izo mpapuro kugira ko jeje cyane batiyandikisha ifashe kibuza ari kumenga icyumviro cyari ico no bivuga coco. Murazi yuko amatora yerekeye abenegihugu bose, hama abenegihugu nabo batwagwa mu bushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu. Ngira ngo musanze mubizi ubutegetsi bwose burafise ingene buhimiriza abenegihugu kwitaba igikorwa iki canke kiriya. Kubakoroni bo barakubita n'ikimoko, mwaravyumvise benshi muvutse igihugu cari ikokiye nikibuza yuko leta ibonye ko hari ingingo zikenewe zifatwa ku neza y'igihugu izifata. Kandi nabasakuru ntimuzoze muri inkuru cyangwa kuvuga iby'igihugu. Ubutegetsi bw'igihugu burafise ubufata igihugu. So mugwi rero wogira ico bivuze ko kiyandikisha ari byinshi n'amatavya y'amavuta. Ariko kandi nakubakwa kuvuga yuko mwavuze yuko kwiyandikisha kugira ngo umuntu atore ari uburenganzira. Ego ndagisubiramo
kwiyandikisha n'uburenganzira mugabo gufata umwene gihugu kumenya uburenganzira bwiwe si bibi n'uburenganzira gufasha umwene gihugu kumenya uburenganzira bwiwe no kushingiro bamujambo mu bikomine nta kusabira nturanyugwa tubandanye ego bamujambo mu bikomine abenegihugu barafise uburenganzira ico bita droit barafise nico basabwa ico bita devoir leta rifashe ingo yuko isavye umwene gihugu kuja kwiyandikisha sikosa biri mu bivyo leta ijejwe ni éducation civile et citoyenne leta oui mu gihe abanyagihugu babikoreshwa umengo kumbure ku gahato ntabwo bamufise ko bishobora ko ntimuyice umujya igihugu niho kiri igihugu kibandanya gikora igihugu kibandanya kirera abenegihugu marari iteye bavuga ati murondera umusegetera utawuronsa arahanwa ikiza gitere tiravuga ati genda mwicandagishe mwe ntibabacandaza barakosheje leta resavye uko abenegihugu bitaba amatora n'uburenganzira bwawe kandi ibintu bivuga nshimangira ntadidinganya kuko ndabona muri ko mubigira nk'inkuru si nkuru nico gituma twabatumyeko ibi ndiko ndababwira ngomba ko n'abenegihugu bavyumva si nkuru leta irafise uburenganzira bwo gufata ingingo yo guhimiriza abenegihugu kwitaba igikorwa iki canke kiriya n'uburenganzira wavyumvise mu bivuga uko nyene leta irafise uburenganzira bwo gusaba abenegihugu gukora iki canke kiriya obligation citoyenne droits et devoirs abenegihugu barafise uburenganzira nivyo barafise nivyo basabwa leta yari basabye ko bitaba amatora sikosa mucumve je nagize droit de l'homme ndazi ivyo ndiko ndavuga kandi amajambo ndiko ndayapima muri rezo sosiyo nimuvuga ivyo ntavuze mubicacura mucacure ko nimuvuga ivyo ntavuze leta kwisi nzima irafise uburenganzira bwo guhimiriza abenegihugu kwitaba iki gikorwa canke ikindi kumvo n'uburyo ishimye ariko buryo ariko bikora umengo ni itegeko nyakubahwa ivyo ntavyonze ariko leta irafise uburenganzira uranyumva leta irafise uburenganzira bwo guhimiriza abenegihugu kwitaba igikorwa iki canke kiriya ku buryo ishimye ya mbandanye aha nagombye guhagarika induru n'ubujanja burira ko y'amajambo leta irafise uburenganzira bwo gutegeka guhimiriza abenegihugu gukora igikorwa iki canke kiriya hatari isuku kugira isuku nyenishwe mukuru w'igo ntame bivuga hari umwanda agira isuku ikiza ca covid cateye koruku karabe malaria yateye umusegetera sivyo amatora arageze iyandikishe ntivyumvikana tubandanye ya myidogo nayishwi ikibazo c'abidoga nacishwi hanyuma mwavuze muti abanyamahanga bafise karanga muntu ikintu cabo c'ubwene gihugu genda kino kivuga ko mu gihe bitaragaragara yuko uwitwa umunyamahanga bafise karanga muntu no murundi mu gihe bitaragaragara vyagaragaye arahanwa mu gihe bitaragaragara yuko umuntu w'umunyamahanga mwisi umunyamahanga bafise karanga muntu y'u Burundi atari vyo no murundi nta murundi w'inusu nta murundi w'igice umurundi n'umurundi mu gifaransa nibo tomotse neza bavyita statut juridique munashobora kuba umunyamahanga akaza mu Burundi akaronka ubwene gihugu jeje bone nabonye itego ry'umukuru w'igihugu riha abanyamahanga ubwene gihugu bw'abarundi ivyo bibaho mugabo ka bwene gihugu mukamuza umunyamahanga afise karanga muntu y'u Burundi ahubwo mudufashe mu mutubwire tumujane mu butungane badufashe kuraba uwo muntu ko yatwivye ubwene gihugu nuko ikindi naco mwabajije ikirangamisi ngo kijaniranya kirangamisi ngo kijaniranya kitihuta
nagomba sure kubatomorera mu bisandiko mbwira mwebwe ariko simwe niko ndabwira nabatwumviriza babikeneye muravyumva reka rero ababatumye babumva inyishu ndabahaye muze kuyabampera ku itariki 15 z'ukwezi kw'icumi niho twashikiriza ikirangamisi mwarabikurikiranye none ndakubwiye nti mushinga ntaye mufasoni munyamugambo mwigenga ku itariki 7 z'ukwezi kw'icumi na kabiri nyene icubahiro umukuru w'igihugu azosohora itegeko rirari abenegihugu kwitaba amatora iyo ico kirangamisi ndakikubwiye buritegura kuko umukuru w'igihugu niyo yari abenegihugu kwitaba amatora nzoca ndagusaba dosi ahubwo mwari mukwiye gushimira CENI bivuze kare none witegura kubera uje uwuzo uwo munsi buritegura nagira mbaze wewe wakibajije wewe uba wubatse uri umusore nico gituma muri mwebwe ninde yubatse muri mwebwe mu bamenyesha makuru ninde munyimenyesha makuru yubatse atari ku rutoki wewe urubatse nagira ndakubaze umunsi uja gukwa warakoye yego uri umukwe mwiza wakoye none wagiye kuresha umunsi w'ugukwa ibindi ndiko ndabaza birakomeye wewe urubatse warakoye umunsi gukwa niho waresha urakoze aha sinabishuye none bazogira inani umunsi wa depo canke bariko barareshanya ndavyituko nimba umugambwe A uzoja hamwe n'umugambwe B bazogira itari canke bari muri ivyo barashobora kubikora ubunyene babirekuriwe none se kumvikana ujya munsi yo kaza kutubwira baheje kumvikana none nivyumvikana nuko utararongora nico gituma vyakugora we nakubajije umunsi w'ugukwa n'umunsi w'ukurongora niwo munsi uresha zijya tariki indwi n'umunsi novuga ni munsi w'ugutaha ubukwe mugabo kuresha gukwa kuvugana gusaba irembo yavyakozwe ryari imbere ibi rero simwe ndiko ndabibwira abanyamigambo ndiko baraza kuvyumviriza mboneye akajyo tuzobonana kuwa mbere ibugarama muramfashije inyishu be barayumva abipfuza kugira inani umugambwe nibabe bavuga sivyo nibabe baravugana iyo tariki rero niyagira ikivuga ati umugambwe Donatu n'umugambwe bazoja hamwe bace bayitubwira bazane dosi bahe baripanga ndabasabye tumaze imyaka kuva mu 2025 turinganiza amatora tugeze mu mwaka wa 2025 ni imyaka 20 none umwana amaze imyaka 20 atarakura ntaba yazingamye yego cankwe aya majambo didi ngira abanyamugambwe babatumye umunyamugambwe atazi amatora atari karitegura arindiriye iki umunyamugambwe azi yuko azoja muri coalition n'undi mugambwe bakaba taravugana arindiriye iki tutazi nuko bazovugana mwe mubamubizi ntituramenya ko bazovugana nuko rero kijya kirangamisi shikirije itariki 15 z'ukw'icumi ni muharure ni misi 15 shira ku kwezi kwa 10 kose ni ni hafi amezi abiri ku rubanza ruzwi haciye imyaka ingahe 5 tumaze mu 2005 twaratoye 2010 twaratoye 15 turatora referendum turatora 20 turatora turatwinje mu mwaka wa 2025 ni mutangure kumva yuko rero urubanza rw'amatora rwamenyewe abanyepolitiki batangure kumenyera ihigano rya politiki je ndakwica umujya erega ivyo biri mwihiganwa muravyumva ivyo biri mwihiganwa umunyepolitiki adashoboye kuba yisuganije mu 2005 biri mwihiganwa kumbure ntarabishobora canke ntarikwiza ibiro ndiko ndababwira bavyumve itariki kuwa mbere tuzosubira guhurira ugarama nzobabwira uko nyene ari kumva imbazo y'inyishu ntavyo rero kubihutisha birimwo ni kalendari kiriyo nagira ndababwire iyi kalendari iri muri code électorale mumbabarire iri mu gifaransa ndayibasomera nari mu gifaransa uraza kubihinyanyura mu kirundi ingingo ya 10
na rimwe y'itegeko rigenga amatora ivuga iti les électeurs sont convoqués par décret du président de la République 50 jours calendrier au plus tard et calendrier au plus tôt avant la date du scrutin. Les consultations sont organisées dans un intervalle n'excédant pas 3 mois. Les électeurs peuvent être convoqués par un décret unique. Aho muza kubibwira bavyumve. None nimba itora rizoba itariki 5 z'ukwa gatandatu. Kuramwe iminsi 180 muca mugwa ku itariki ya kangahe? Ivyo si CENI ni code électoral bajya bibatuma batoye. Nibukuka intambamyi udukosa nta vy'amavyera de nta mwongo buri sato ibidahizwe nta nyambo ibura akunzi nivyo hari utuntu duke twagiye turabona tw'ubuhinga nkano uvuga nko mu kwandika hari hano twabonye bihenda ugasanga baracandika kuri za ntara za kera kandi birumvikana iyo gutanguye mu meza mushashutera amabavu hari nk'umuntu agira yuko nk'ubu ngira ndababwira hari karata karanga muntu nimwe yanditse ko province Burunga oya mugo ama province agize Burunga arazwe hari wasanga ari yace yihenda agacandika Makamba province Makamba mugo turakora nta province Makamba iri hizo bayitwa Burunga nta province Rutani zo biri hizo bayitwa Burunga nta province Ngozi zo biri hizo bayitwa Butanyerera utwo dukosa twaratubonye nk'utwo byinshi twarungitse ibitabo hafi 32,000 16 menga n'amajana 5 kurajya 12 34 kugeza guhuza nimero ya registre ni nimero ya carnet bidasa ugasanga ni nakaye utwo twabonetse mu twaradukosoye ivyo no kuri nibisanzwe ko birashobora gushika je ni tona hagwamiye Prosper ushe gusanga bayanditse nta mvuki nico gituma rero duheje kwandika turazana mu mashini tukabyandika duca dushira kumanika intonde tugasaba abantu bakaza gusoma ko babanditse neza ivyo nibisanzwe birakosorwa igikorwa c'abantu camari kuba c'abantu ikintu ca rusansuma y'abenegihugu no kwiyandikisha naye nagishize mu kajambo nashikirije nibaza ko ari vya bintu umwigisha abaza azinyishu kandi naburabizi rusansuma y'abenegihugu nayihuriye na rusansuma y'abatora ivyo sinzi ko nobibwira abamenyesha makuru rusansuma y'abenegihugu basansuma abarundi n'abanyamahanga n'abana nivyo bohara uburimyi n'uburaro ariko rusansuma y'azotora basansuma bakwije imyaka yo gutora mani ivyo bintu mwumva bisa mwantunga nukubera sansuma baravuga bati aba bantu bafise imyaka ikagaragara ko bageze gutora iyo bari mu nyandiko rero ry'amatora y'abazotora mubonye ibitigiri umuronsi mu yandikishije mukaba mufise n'ibitigiri by'abageze gutora muri sansuma mushobora kubona mu bwa bundi abiyandikishije bageze gutora ni ku rugero yego ese n'izindi sansuma yatanze itaraza hata ikorero nk'ubu rusansuma dukoresha ni rusansuma yayo mu 2008 abagize amategeko barabizi iyi tegeko rishasha ritaraza iririho rirakora bani ba mama none siko biri none rusansuma yamerutse kuba mu Burundi yabaye ryari abavyibuka hari indi rayikura sansuma yayikura igana bivuze iyo ivyo bitigiri vya sansuma byo bayi iyo muri iyo nukoresha iyo mu Faransa bavuga ngo avec on peut mettre Paris dans une bouteille none biraboneka yego cankoya iyo nyandiko y'amatora niba byarabonetse ibyo fashije turi muri iyo none biraboneka tuba turi rusansuma yagize gute iha mwana wa mama iyo we kugaruka ku none iraba yarabaye ni yabaye raporo iraza
kubiriho ego nitwa Duhayimana Jean Dodier yavuye ba conference de presse ariko ntacu demokarasi iragoye navuye mu nani imbonesha kure zikorera kuvuga ngo kana umenye Telebu ego Jean Dodier ego hariho muri kino gihe bariko barandika hariho amakomine amwe usanga hari umurongo munini w'abatonze batondeye uranga muntu kino kiringo abenegihugu bari bariho badafite ibyangombwa nk'abo kikaho ikihe kiringo cyo kwandika kigahera batakaratamu bigenda gute urakoze kumbaza ico kibazo biragaragara ko ari abarundi badafite karangamuntu ahubwo amatora ni meza tuma tubona ko ari badafite karangamuntu Norisi ega nuko mutabizi uretse ibitabo vy'ikori kera karangamuntu igarukanywe neza kuri baza tama umucaci manda akaja mu misa agasasa agatatura amatati atakarangamuntu afise iterambere rya amajambere ya none nuko umuntu agirangamuntu rero nkuko babibonye twese twabibonye hari abarundi bakuze batagira karangamuntu ngo nawe nkanyina ngo agize gute wagwaye ruhera igihugu cacu naho kigeze hari abarundi bakuze batagira karangamuntu ni cigwa sivyo ni cigwa mu 2025 hari abarundi bakuze batagira karangamuntu ni cigwa